hariho ibintu twokwita nk'umushinge. Umushinge igihugu kitubahirije uwo mushinge ata kintu na kimwe gishobora gushikako. Hariho ico bita umushinge w'agateka kazina muntu. Ubwa mbere mu gihe umugambwe uri ku butegetsi, ikintu citwa umwidegemvyo, ikintu citwa kwishira no kwizana ataco biwubwira. Mu gihe mu gihugu abantu bayobora igihugu kungana hagati y'abantu ataco bibabwira, mu gihe iteka n'icubahiro umuntu igihugu abatwara igihugu bategezwa guha abantu, guha abanyagihugu ataco biwubwira, muri ico gihe ivyo bintu bitatu bitubahirijwe, nta kintu na kimwe c'iciza kizopfa gitumbereye umunyagihugu, kizopfa gitumbereye umuntu aba muri ico gihugu. Politike ubu nico conyene kibaraje ishinga. Baribagira nuko hariho abantu barya ari uko bakoze, bakibagira yuko kugira iyo politike yabo itera ija imbere itegerezwa kuba ishigikiwe n'ibintu vyinshi, harimwo amatunga y'igihugu, harimwo yuko abantu bateza kubaho neza, harimwo yuko abantu bateza kwidegemvya, kandi iyo politiki ikabandanya ikorwa. Bijya rero vyuko abantu babatwara ku nguvu, iterabwoba niryo iyo leta yashize imbere, kuko yabonye yuko abarundi badashobora kuyija inyuma badakoresheje iryo terabwoba. Abarundi ntibashobora kubaja inyuma, nico gituma iterabwoba barigize nka mode de gouvernance.